Hello bite so gente bese murameze neza nkuko bisanzwe kuba tanzingama nitwa Jafari Domosa chonte promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka guys nababwiye kaje mu promoter wa East Africa ndetse n'isi yose nababwiye kari jewe mbonye ikintu ngaha mu Burundi sinzokwega ndakigumiza mwa yabandi ba promoter babyigumiza mu Kamengo ni isuka yo ko bararima Kamengo na matongo bariko baratabira so jenge ngaruka ku ikintu cya RK nari nati na dizonda yahoze ibintu uko baravuga ntibisa n'ivyo Chimamanda Moses yavuze kuri RK TV bene uyu mukobwa mushashaje muri game amaze ukwezi kube muri game amaze ukwezi kube muri industry yitwa Nyambari Jisia ibintu yavuze ntibisa n'ivyo Chimamanda yavuze kuko beshi mugiye kuraba muri commentaire bavuga ati Chimamanda ivyo yavuze no kuri kukubera RK jewe ndazi neza na neza ndavyibuka neza na neza RK ataraja gutora ataraba championa cyangwa ataraba kumba mwisho aje gutora bijya bintu baba barakoreye RK yaraje arambwira ati burya Demosa jewe ndiko ndicigwa uburyo ndiko ndicigwamwo jewe bariko baramyiba bariko baraboostinga aha bande kora boostinga mugabo jewe fise views original fise like original fise commentaire original mbega meme murazi ico bitwa boost mwebwe boost ni iki boost nuko boost iyo umuntu boostinze kuri TikTok like sizanyazo usanga nyembi no musa afise like 5000 ejo uzosanga afise 4000 umva biraduga bikamanuka commentaire ugasanga afise like dika like ugasanga winjiyemwo ugiye kuraba uwo muntu mu profile ugasanga uwo muntu nabaho niyo bitwa boost kandi ivyo bintu nje ngoma ndabibabwira ariko mwe ntimuvyumva RK ubu RK muramizi yuko urubuga rwiwe ariko rwamugaburira kandi RK murazi yuko mu muryango wabo ariwe baraba uko umuhungu wese iyo amaze kuva mu rugi wabo akava mu nzu akaja guhiga kuko abari intare y'ishamba niyi igaburira umuryango rero amaze kuva mu nzu kwa se na nyina akajabuka erega ubugiye ni Bujumbura uvuye Nyanzarake uji ni Bujumbura ubuja buse nk'igihugu ubugiye kurondera ubugiye gupambana n'amayisha none umuryango uguma buyumvira ati umuhungu wacu yaragiye kurondera umuhungu wacu ari guhiga ubuzima kandi ndibaza nta kwezi guhera RK adaterefonywe muhira cyangwa indwi zibiri zihera adaterefonywe muhira tirungi kubufu kukubera barazi yuko ari karondera ubuzima ari karondera amafaranga bizotungisha umuryango none RK amaze gufutirwa page yiwe yakireye yaheze nk'imyaka nk'umunana yipambanira igafutwa umunsi umwe mbemwe mu Barundi mwe ntimumva ko hari akantu kinyegeje inyuma ntumva ko hari ibintu bibabaje cyane jewe ndi umu influencer kandi jewe nta bizobera mu gihugu ndeke kubivuga cyane cyane mu muziki ndundi muri industry mu entertainment turi mu entertainment kandi dutegerezwa gushigikiranira kuko turazi imvune birimwo turazi akababaro birimwo turazi niyo ashu birimwo kuko umaze gukireya ikintu kuva muri 2019 kikagenda muri 2024 man birababaje jewe nka jewe Demosa umushinga amateka y'umuziki w'u Burundi je magaze ngaha n'umwana y'isaha kuko maze kuraba neza na neza ibintu Edizo ahejiye kuvuga mu kanya nivyo nari nati yavuze ejo nivyo ni nati yavuze hirya yejo kuri TikTok ari kuri live kuri TikTok avuga ati ndavye neza na neza RK ati ngo yigira ngo umuntu w'umustar ngo ni kubera ngafise ngo Facebook n'umustar nyene ntiyabigwaniye none ega yarabigwaniye kuba umustar yarabigwaniye yarabiharaniye ategerezwa kurinda brand kandi ategerezwa kumva umengo n'umusani kuko yarabigwaniye yarabiharaniye ndiko ndabwira Nerinati na Edizonda yahoze naka gakobwa kaje vuba muri game kitwa Jisia akakaza kavuga ngo tukarongore urongorwa nande wewe te turashirishinze mu nzu ko dushira abakobwa bazi imico n'akaranga by'igihugu bazi kuba ku rugo tubwo twogushira mu nzu guti tuzi neza na neza aho wanda erega waranda kuyabanda amatunda none gashawe ninde wo gushira mu nzu aza kahise kawe so je sivye niko ndagaruka ko ahubwo niko ndagaruka kuba ibintu vya RK TV vraiment ubona RK yakora mu buryo
promo yiwe yari ikomeye cyane. Si abandi abapromota bapostinga foto, abandi abapromota bandika caption, bakandika amajambo kuri post ya foto, ariko Erikeye uko wewe yakora. Erikeye yakora na video akavuga ati indirimbo iraryoshe mugende muyikurikira, bibaye ngombwa kanayitambira dance ku buryo ayibakundisha, mwongere muyikunde, yongere ibinjire mu mitima yanyu, mwongere musubire no kuyikurikirana kumvonya bakire, kubera muri bwa promotion ukuntu yari kara promotinga ibikorwa by'umusani. So jewe Erikeye arambabaje n'umani isaha, kandi azokoma mbabaza mu gihe urubuga rwiwe rwafuswe. Urubuga yaharaniye imyaka 8 arugwanira ruraduga gushika ku 266. Abo bababone s'abantu bake, bamwe n'abarundi abandi n'abanyamahanga, kukubera abakurikira entertainment y'u Burundi s'abarundi bonyene, no mu Rwanda bariyo, Tanzania bariyo, Kenya bariyo, hehe Dubai, Mozambique, hehe Congo, Uganda. None gashaho ibintu yaharaniye imyaka 9, imyaka 8